ibishegu biriko birigaragaza muri no minsi ku murimvyi w'umurundi Big Fizzo bararande Mugani Ndugwe n'amazina menshi cyane hawe y'ubuhizi n'abakunzi b'umuziki ndundi. Ni Big Fizzo kuva kuri jendi mubi fidige bantaziri ewana. Uno munsi tujye tubona ikindi kintu bako asubiriye kandi rya jambo nyene ngo Fizzo muri kano gakino ngo ndi mubi. Imbere yuko ngaruka ndakubwira ikintu banzumvirize kwanza ukurikirana aka gace umviriza amajambo Big Fizzo yakuye mu kanwa kiwe wenyene. Ngo Fizzo muri kano gakino ngo ndi mubi, ngo fata ku mavi, ngo fate ku ewana. Oya kurikirana ako gace kwanza ndagarutse ndakubwire. Asi cyangwa ufate ku ruhome Fizzo muri kano gakino ndo mugome. Umbona amatuki baza ndi bakame bimawone nikushone mini X to the L kubonene erega nuko nyene. Ni DJ Lewis tumuzi mu ndirimbo ndakwemeza ari kumwe na Double J Bad Boy Killer. Ni indirimbo nziza cyane yabice biracika muri Buja Flavor yagarukanye iyindi collabo another collabo amwe na gihangange Big Fizzo. Ni Big Fizzo nyene muri no misi uje kumusakora bakubwira ati urazi igishego, urazi kurimba igishego ko niyo mood arimwo. Ariko nivyatevye gatoyi urabona iyo screenshot aho ni Satbi atatevye kwitambika muri ivyo bintu aravuga ati twibuke gusenga nimba turirimba twibuke ko hari uri hejuru ntidushatse guteranya. Ariko ugerageje gusoma ayo majambo Satbi yanditse ukabona n'ibintu Big Fizzo amazi imisi aririmba. Hariho n'agace twigeze kubahereza yasohoye kitwa kindirimbo umudodo urabona neze ko atari ibintu ataho bihuriye n'imico n'akaranga ko Burundi. Eske Big Fizzo yobayibonye ko ariyo target FC yo gufatisha neza kugira agaruke kuri ku mwanya wiwe neza na neza mu gihe mu bindi bihugu bo babifata nk'ibisanzwe ariko nga mu Burundi imigenzo kabisa ntiremegwa neza. Muruzi vyashikiwe Dojo San ijya ndirimbo yiwe yarigeze no kugagwa irugagwa. Ese iyi yoyo n'aya majamba arimwo bazomugira iki? Ubwo ntazohava afungwa. Ni turiko turateranya. Umviriza ino ndirimbo kwanza, umviriza uhere kuri ibi bintu uyu musore DJ Lewis Field Garden n'umuririmbyi azi kuririmba neza. Ariko umviriza kwanza ingene yaririmbye ucyumviriza n'aka gace gatoye ka Big Fizzo ndagarutse ndakubwira. Dani wala sitapanda kitandani napenda tu ka sauti ka chumbani ukitoa maji nitakupeleka nyumbani njagaro hata ikide tag ingeni charge inge kwanza naga shot tuje mu kibuga tagodio maze bagenzi. Reka tugaruke gato ku bintu kuri iyi challenge ya Big Fizzo gukora ikintu Satbi akagaruka kacopoza. Byahereye mu 2019 aho Tetero Lorete yigeze kuvuga tunkeneye ni mpaka audience Big Fizzo aratwenga n'agashinyaguro kenshi Satbi aramushigikira. Nijyari aho umunyene icubero yatuma ko aba entrepreneur aho Lorete Tetero yagarutse arasaba ijambo aravuga ati nkeneye yambi. Big Fizzo arandika kuri stati nkuko yamabigenza ngo urondera yambi mu gihe dukeneye ukwigenga ko baririmbyi. Satbi aramushigikira nuno munsi kandi Satbi arasubiriye bagenzi. Yari Mr Koresha umwanya sinarinze kwipresenta kuko narinda bakeneye cyane nari nkeneye ino nkuru kwibashikira byihuse cyane. Reka tubandanye dufiringa turondera iyo bizoherera ibi bintu. hata ikide tag ingeni charge inge kwanza naga shot tuje mu kibuga tagodio maze ndagukubita amashuri kakalen ushaka makashi ushaka umuniga gushimvura y'urutazi ushaka makashi ushaka umuniga gushimvura ya